nanjye mpagaze ngaha shima Imana, shimira n'umubyeyi wa kino gicaniro, shimira n'abakozi b'Imana ba kino gicaniro. Je naze ngaha meze nabi, nukuri meze nabi cyane, mfise ibitero byinshi, mfise n'icaniro cyinshi, ariko nageze hano Imana impindurira amateka, impindurira izina. Nukuri nkorera mariage muri ku kwezi kwiza, je byose ndabikesha Imana yo ngaha n'umubyeyi wa hano, Imana yo mujuru bagirire neza. Mariage. Amen. Haleluya. Wibaza ngo sigitangaza nawe kiguhe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Mpagaze ngaha je shaka gushima Imana ibitangaza yarayinkoreye muri iyi ndwi. Mu ndwi iheze aho twahora tuba twimutse ari kuwa gatanu, dushitse muhira aho twimukiye umwana bukeya carafatwa, kubera aho twari tubaye hari ahantu hameze nabi cyane, twari dupangiye mu mizirima, uwo mu mizirima yari umurozi. Hama rero twimutse ku munsi wa gatandatu uwo mwana carafatwa, afashwe afatwa na diare. Iyo diare nyene idashemeye, ndavuga ati ngira ni inzoka, ngenda kumugura imiti kuri farumasi, iyo diare ikaguma ibandanya. Hama rero iyo mwijoro nikanguye ko umugabo yari yaraye ku kazi, cyasanga umwana asa n'uwapfuye, yagoroye amaguru, yaravye. Hama rero sanze yaravye cyande hababuka cyane, ndabura ukungene ndabigenza. Umugabo yaraye ku kazi, umugabo ndamwandikira ati je umwana yapfiriyeko. Hama rero camamagara ababanye twari tubana, turasenga bica biramurekura. Bimurekuye rero ivyo bintu byaciye bimugumako, byaramudadara, wamenga gwaye intandara, bikamujegeza nyene bikamujegeza, umwana akaca gorora amaguru, akacaraba, akacapfa. Imana ikaba ari umuzura. Hama rero abimara ku iminsi ishika kuri 5, kuwa kane niho naje ngaha. Shitse ngaha ngira abantu bamwe bari ngaha barabibonye ivyambayeko. Umwana bya bintu byarongeye kumufata, bimufatiye ngaha. Hari umumama yari yicaye inyuma yanje ambwira ati genda usabe service bagucishirizemo, ugende ubonane n'umukozi w'Imana agusengere. Cyambona umengo no bangiye kugerageza abandi nje ndahasanga nguma nicaye. Nyamara bangutse cyarabango agenda kusabira service uyu mukozi w'Imana ngaha. Uyu mukozi w'Imana nawe mpamo yaracha murongoramwe cyarabyemera, cyarambwira ninjira. Maze kwinjira umwana wanje, umukozi w'Imana pastori wacu acara musengera, amusengeye atubwira ati umwana arakize. Mugaha naho yavuze ngo umwana arakize, je nagumanye intuze nyamvuga ati Mana ndakwinginze n'ukuri nkukabivuze ibi bintu ntibisubire kumufata, kuko hari hageze yaho je numva yuko mpababutse cyane, umengo neza no kwiruka nkava mu nzu nkiruka, umwana nkamusigira umugabo. We mugabo wumva kadakize. Burya rero ndababwira bene data, uyu mukozi w'Imana ni umukozi w'Imana Imana yaduhaye. Niyakubwira uti genda urakize, genda ujanye ivyizigiro yuko ukize utabarutse. Burya rero amusengeye ndicara ngaho, umwana ntivyasuye kumufata. Naho ndamuhetse dutashe igikorane gisohotse, umwana nagenda ambwira umugabo turiko turagenda ati genda uramukoma umuvugisha kugira mugende murayaga ntibumutwarire mwitira. Tugeze muhira ncanye imbabura, umugabo ndamubwira ati mufata umwana umurerere ngaho muri sala, nteke bishe n'ivyashaca ndamutora hama dufungure. Umugabo arambwira ati genda umuryamike yakize, yakubwiye yakize. Burya cyane umugabo aramufasha umwana murera muri salon, ndateka birace bihiye nshira ku meza, ndamutora umwana dufungura ndamufise, turyamye. Tuhageze ko turyama turasenga turyamye, ijoro ryose bwarinze buca bya bintu umwana bitamusubiye bitongeye kumufata. Ndabinginze bene data, umukozi w'Imana wacu Imana yaduhaye, mumurambike kubiganza, mumutumbereze kubiganza hano ari. Imana izomumuhere iherezo ryiza n'imiryango yiwe yose. Imana ishishikare kumusazagazako ubwiza bwayo, umwongera amavuta,
ihezagire n'umukozi w'Imana twitwararika cyane cyane kutubwira amajambo na wenyene akomeye cyane. Nukuri ndaryohewe cyane cyane, burya naho uyu mukozi w'Imana yaraturongoye mu ndirimbo wamengo ngaha basi nk'icyoma nkaguruka nyene nkabona ndenza aya mabati mu gusirimba, nari numva nyene ndyohewe cyane gose. Ndavyibutse ukuntu umwana wanje yapfa nyene agashika amwe twihebura, harageze yaho n'umugabo aho tubaye ndamubwira uti ati sheri je nukuri ndaduze kwicara muhira kwa mama na papa, je nzogaruka waravuye mu nyonzo umbwira ati nayivuyemo. Kubona uryamye ukabona imbeba ziza kukunyako, ugasanga imbeba zakuneyeko, cyangwa ukamengo ni indege iguye hejuru ku mabati, ukamenga ico kintu kidusanze hejuru ku mabati. Cyangwa uryamye ukumva imicanga, mu maso hose ari imicanga, ku mashuka ugasanga ni imicanga, ukamengo n'umuntu yagiye yikoreye akagunira k'umucanga kumenye. Ivyo byose ndabishimira Imana cyane cyane gose. Jaha akwiga igicaniro nahabonye ibintu byinshi cyane, ni ibintu byinshi Imana imaze kuhankorerera. Imana yarakoze cyane cyane gose. Imana ishishikare kubahezagira, mwarahezagiwe. Amen.